Burundi Day ni umunsi mukuru washizeho na diaspora ndundi. Burundi Day ni umunsi wahariwe Uburundi ku barundi bose baba mu mahanga kugira ngo bazirikane igihugu c'u Burundi n'incungu zacu, bamenya aho Uburundi bugeze uno munsi naho buzoba bugeze mu mwaka wa 2040 no 2060. Kaba n'akaryo kandi ko gushimira Imana ku byiza yabagiriye, bakunga ubumwe ata n'umwe asigaye inyuma mu kurengera imigambwe, amadini, amoko, intara n'ibindi byose byoza bibatandukanya, maze abacanyemo bagasubiza hamwe. Ku nshuro ya mbere rero Burundi Day yarahimbajwe ku isi yose kuwa 26 Gitugutu umwaka wa 2024, aho abarundi bose mu ntara zose ku migabane yose mu bihugu byose bahuye bambaye izera derere zirimwe amabara aranga igihugu c'u Burundi, bafise akadarapo karanga Burundi. Burundi Day wababereye umunsi mwiza wo kwitangira inyubakwa ya diaspora ndundi. Tubibutse rero ko Burundi Day yamihimbazwa buri ndwi ya nyuma ukwezi kwa Gitugutu uko umwaka utashe.